mugira mwumvize Kigozi ya 15. Urumva rero ga Mike, nkuko nabikubwiye igihe gihise birashika nka dendebukirwa mu mwemu kugera naho ntashobora gusenga. Ariko rero natahuye yuko ivyo bituma n'ibihe bibi mba ndimwo. Ngomba kuvuga ibigeragezo usanga ntashobora kwihanganira. Nivyo birashika, ariko imbere ya vyose nagomba ndakubwire yuko ijambo ry'Imana rivuga mu Bikorinto ba mbere igice ca 10:13 yuko atacatugerageje kitari ico umuntu yoshobora kwihanganira. Ariko Imana niyo kwizigira, ntizodukundira ko tugeragezwa n'ibiruta ivyo dushobora. Ariko nivyo bikunda gushika kenshi. Mbega hari insobanuro kuri ivyo? Nibaza ko insobanuro nshobora kuguha yerekeye inyifato y'imitima yacu. Ibuka yuko igihe dusenga umutima wacu ufatana n'impwemu y'Imana, kandi umutima wacu umerewe nabi, uko gufatana guca kugora, mbere kenshi nikuba kugishoboka. Niko kishimikira ku nyifato y'umutima wacu. Mbega hari uburyo bwo kuwurinda kugira ngo tuzigame uko gufatana n'Imana? Nyereka igice ca Bibiliya cerekana ingene umutima wacu ari kirumara mu bugingo bwacu bwa mpwemu. Ugurura Bibiliya yawe maze usome mu Migani igice ca 4:23. Handitswe ngo, rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cose, uko ari ubugingo bududubiriza. Ubugingo bududubiriza? Mbega bisigura ko umutima ushoboye gutanga ubugingo? Ntutanga ubugingo gusa, ariko urafise n'ububasha bwo kugwiza imbuto yose wemereye kwinjira muri wo. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira kwirinda kurusha ibindi vyose. Mike, sintawe uco ugomba kuvuga ku bubasha bwo kugwiza imbuto yose igiye muri wo. Aho ngomba kuvuga ibigumbagumba wemereye ngo bikuganze, bisigura ko wemeye kujanwa n'ishavu, urwanko, kurengegwa, guhagarika umutima. Ivyo bintu vyose binyengetera mu mutima nk'imbuto, kandi nk'uko imbuto yose ikura mu busizi ikagwira, niko bimera no mu mitima yacu. Igihe cose urubuto rw'ishavu, urwanko canke guhagarika umutima runyengetereye mu mutima yacu, nta kindi umutima wacu ugira atari kugwiza urwo rubuto rumwe rumwe nk'uko ubwoko bwazo buri. Wibuke ko muriho ariho hadudubiriza ubugingo Korinto. Rero muri make dukwiye gusenga kugira ngo turonke inkomezi zo kuganza ibihe bitandukanye. Oya Korinto, ntibikabe. Igikorwa cyo kuganza ibihe cabikiwe Imana, kandi Imana yonyene gusa, nk'uko biri muri Daniyeli igice ca 2:21. Ariko Bibiliya idutegeka kuganza umubiri wacu canke kameremere kacu. Ni kimwe mu vyamwa vya mpwemu yera, ukwirinda canke kugira urugero. Uzosoma ivyo vyamwa mu Bigalatiya igice ca 5:22. Igihe nshoboye kwizigama rero bisobanura ko hari inkomezi zidasanzwe muri jewe. Ijambo ry'Imana rivuga yuko uganza umutima wiwe aruta unesheje igisagara, kandi akaruta umunyenkomezi. Urashobora gusoma ico gice mu Migani igice ca 16:32. Mbwira Mike, kandi umbwiza ukuri, mbega birashika aho unanirwa kwirinda kugera aho uhagarika umutima? Ivyo bishikira zina kiremwa muntu yambaye mubiri, ariko ikinezereza nuko dufise ikigwanisho kidasanzwe, inkota ariyo jambo ry'Imana. Ndakurungitse mu Bifilipi igice ca 4:6, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo, ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba mubimenyeshe Imana mu gusenga bifatanije no gukenguruka, hamwe na shobozwa vyose n'uwuma inkomezi, nk'uko biri mu Bifilipi igice ca 4:13. Ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba mubimenyeshe Imana mu gusenga, mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Na hamwe havuga ngo shobozwa vyose n'uwuma inkomezi,
nk'uko biri mu bifilipi igice ca 4 umurongo wa 13. yo mbega imirongo itera intege. Ndagushimiye cyane kuri iyo nyigisho, ariko nagomba gutahura izindi mvo zituma tudendebukirwa mu masengesho yacu. Nta kibazo, izo mvo zirahari, ariko nibaza yuko twovugana muri Gigozi ya 16. Urakoze cyane.